Yes, bamwe bavuga bati nta na rimwe ukuri kuzigera gutsindwa n'ikinyoma. My people, byose byamaze kuba bigaragara neza cyane. Ni filime yitwa Inama, film zikuva kuno mwamikazi muri filime ari wende ari we Mimi Mireille. N'umwanditsi mwiza w'ifilime zigiye zitandukanye, my people, kandi no actrice mwiza cyane gose mu mafilime menshi agiye atandukanye. Uno musi ariko agaragara muri no filime Inama, yashoboye kuba yandika arimo n'uwo bita Giheko ari we Shema, n'uwo bita Mutoni Ornella nk'aba acteur bakomakomeye. Abere Nduwayo agagaragara mu kana gafilamu ndetse na mugenzi wiwe Meme nawe nyene asanzwe ariko aragaragara muri kano gafilime. Uwo bita Lenine Manariyo nawe abirimo neza cyane gose muri no film. My people, imbere yo kumva byinshi kujanye n'ino filime Inama, nagomba ndabatumirire ku bantu bose bifuza kuduza imbuga zabo za YouTube. Abantu bifuza kuduza imbuga za YouTube ku ma views, ku ma subscribers, abafisa ama subscribers make byase ko bakwize igihumbi canke bashaka kugura subscribers kugira ngo ziduge zibe nyinshi cyane gose, barahawe ikaze kwa Numba Entertainment. Numba MC Donali Numba arabikora cyane gose, akaduza imbuga mwanya muto. Kwifuza gukora ama monetization ku mbuga zabo za YouTube navyo nyene turabikora, turaza gutanga nimero ya telefone. Kwifuza kandi no kugira gute no kugira verification z'ama konte yabo ya AdSense, kugira validation, guhuza ku rubuga rwa YouTube rumaze kwa monetize ukaruzana konte ya bank kugira ngo amahera yose uhembwe ahite aja muri bank. Ivyo byose turabikora ku mafaranga make cyane. Nimero mushobora gutwakurako ni 61 68 64 ndetse 69 61 68 64 aho murashobora kutwakura tugashobora kubafasha ku bintu bijanye no kuduza imbuga za YouTube. Igiciro ni gito cyane gose. Ushobora kuba wifuza kugura urubuga rwa YouTube ruri monetize, ushobora kuba wifuza kugura kandi urubuga rwa YouTube rutari monetize. Ivyo byose turabifasha kubahereza imbuga ziba zimeze neza cyane gose kandi zihemba neza cyane gose. Abadashima imbuga ziba zifise visibility imeze neza cyane gose. Yes, nuko izo zose ni service tugenda dufasha ijyanye no, kandi ushobora kuba wifuza kugira promotion y'ibintu vyawe mukora biciye ku radio Insamirizi Isoko FM irahari ku bwanyu. Turashobora kubakorera ibyanshara byanyu tukabikorera ama publicity, ama sport meza cyane gose biciye kuri Insamirizi Isoko FM tukabashirirako tukabacishiriza. Ushobora kuba wifuza kandi no kugira publicity biciye ku mbuga zigiye zitandukanye. Isoko FM irafise urubuga, nanje nyakugira Imana MC Donali Numba ndafise urubuga rwanje rwa YouTube n'urubuga rwa Facebook. Mushobora kuja kuri urubuga rwa YouTube mukandika GTG Media, mushobora kuja kandi kuri urubuga rwa Facebook mukandika MC Donali Numba Entertainment. Mushobora kubona kandi imbuga mba ndiko ndakoresha kugira ngo tubafashe kugira gute kugira promotion y'ivyanyu, kugira ngo tubafashe kugira ngo ibintu byanyu bibandanye biduka. Promotinga, amamaza, wongere wamamare biciye mu rubuga rwa Numba Entertainment canke GTG Media canke kuri MC Donali Numba. Yes, nuko turi kuri episode y'icenda niyo tumaze kwa tubona aho bita Mimi Mireille yaragerageje gusenga amasengesho yiwe birameze neza cyane gose. Ariko wo bita Mutoni Ornella, ariko akoresha ibintu vy'amangetengete aja kubapfuma, akoresha imiti kugira ngo ashobore gutahukana Shema ari we Giheko. Ariko kandi isengesho naryo rirakomeye cyane gose. Ndabibutsa mu kwa kana gafilime na Sabasi Inkuru Nziza ashoboye kuba akagaragaramo mu abantu b'Imana mwe. Rero ndabasabe yuko mwogenda gahoro kugira ngo ifilime ibandanye. Bashobore ko baravuga yuko ino filime ishobora guhagarara ikaba finale ku kindi gice gisigaye, ariko nibaza yuko atavyo bodukorera. Ino filime turayikunda cyane gose, witwa Mimi Mireille yakagaragariyemwo. Nizere yuko ino filime mwayikunze. My people, murindiranye gute igishika igice c'icenda? Igice nico beshi barindiranye igishika kugira ngo byose vyame bigena neza. Sabasi Inkuru Nziza nk'umuvuga butumwa kano gafilime karimwo yavyitwayemo neza cyane gose, ariko kandi bimeze neza cyane gose. Ndabasaba rero mukande subscribe kuri runo rubuga rwa GTG Media kugira ngo byose bandanye bigena neza cyane mu kuba amakuru meza cyane gose aciye atandukanye. Ariko kandi tubashimire cyane gose mwe mwamaze kuba mwihangana mukakanda subscribe mukarindana n'igishika ino film.